Bo isengesho isengesho ndagibuka nakoze nuko iyo umuntu agiye mu rugamba mu bisanzwe akagenda asenze ndagomye kuvuga yuko abantu batojana ubwoba mugase nigeze mvuga yuko kubajya bwa mutsima ari uko bazozana intsinzi y'ibitsindo byinshi cyangwa bizoba byoroshe kuko twe twahamagariwe kuremesha abantu jewe nimba narabivuze ariko sinigeze mbango niko Imana ivuze Imana yambwiye yuko muzobigera gutya bizogenda si apotre Mbayaga ngo ni Imana ivuze oya ni je navyivugiye ariko urya rero baravuga ati niko Imana yambwiye si modeste niko Imana yavuze ariko jewe birashobora gushika nkavuga ikintu kuko nta muntu atihenda n'ibisanzwe cyangwa ukavuga ikintu ugasanga ntikibaye kuko wabivuze wabyifuje mugabo itandukaniraho riri Imana yambwiye ngo umunsi munaka nta muntu azoba si jewe ni Imana amenya ico ijambo ry'Imana yavuze ni cirora abantu barabiramo niho basuzumira ubuvugishwa wanashaka nimba umuntu avuze ko ari umukozi w'Imana mwahura yuko kugira gusengera ubanza kumuha amafaranga uko yoyita kose uyoboye funga ibirato neza wiruke uhuye n'umubani urabona Imana imbwiye ngo ibi nibi niba ugasanga ibyo bintu sivyo kuko hari abantu baje muri ibyo ugasanga harimo n'ibyo busambanyi ibyo birabaho turamaze kubimenya cyabise ntaheze tari nkeya nimba uwo muntu yo kuvuga ko ari umukozi w'Imana akongera akaza kugusambanya ukwiye kuvuga uti kamene mpuye n'akaga uyu muntu wita umukozi w'Imana suzuma ingeso zabo niho mushira rero ku rutaro mukabona neza muti mu by'ukuri umukozi w'Imana inaka nanaka mugabo birashobora no gushika n'umukozi w'Imana rimwe akavange bazanga yagize akagorana mugabo ni byiza yuko iyo yavangiwe abimenya akavuga ati burya rero nataye inzira gatoya agasaba imbabazi akavuga ati reka ngaruke mu murongo mwiza n'ahandi hoho hariho ibintu abantu batazoja barihanganira kuko abantu benshi bacanye ku maso ni byiza yuko umuntu wese yubara akamenya ko ibyo uri kuravuga ibyo uri kurakora nubwo uvuga ngo ni Imana bikubwiye abantu buye bacanye ku maso baraza kwitegereza bakabona bati hano harimo akabazo Yes, bakunze open mic muri Miss Patrick kumwe n'umukozi w'Imana yahizagiwe n'amavuta y'Imana apotre Isidore Mbayaga ndakamukije yabaye bwake cyangwa tumaduka igihe cyose iyo twadusesije tuvugeho cyangwa tuvugaho uno munsi ndaza gutanga kiro kiravuga cyane bakamuha akavuga ati ni gusotora abandi ati ni gushigikira umurimo w'Imana uturandika kuri stat yawe urashaka n'ifoto ati biroroshe turarindiriye iminsi irageze kugira ngo turabe ko kubw'ibyo bintu Roventa atamuntu azopfa wanashima n'abantu ko bitaba baraducumbira baturabire ako kantu gute muri rusange bo ubwo nibaza yuko nta guzotora kuri byo kuko mu bisanzwe ijambo ry'Imana uko rivuga biravuga neza yuko ubuvugishwa bwose tutopfa kubwemera ariko tutobugwanya mugabo dukwiye kubusuzuma mu gihe rero ijambo ry'Imana riravuga ngo umuvugishwa azokwemerwa ko ari uw'Imana ico yavugishijwe ari uko gishitse nuko rero nta kindi nariko ndakumviriza hanyuma ndavuga nti uko ijambo ry'Imana rivuga rero nta wundi munsi wo kubisuzuma uko mu bisanzwe igihe nabivuga byari byateye ibindi bibazo byinshi mu bantu kuko bamwe baravuga ati ibintu sibyo ibintu umuntu arakabije biki n'ibiki je tubona ariko navuga nti ntimubigwanye ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo mubisuzume kubisuzuma rero aho abantu bakunda gupfira akenshi ni ku bitaro akenshi niyo bibereye mu mihana nibaza ko dufite ibitaro byinshi ni byinshi cyane mu ntara zose rero muri ico gihe nico gituma navuze nti rero biriva ngo ubuvugishwa ntimubugwanye ariko mu busuzume rero ntitwabyibagiye tariki 20 niho tuzoraba ko ubuvugisho bwabaye nawe ndamwogera avuga ati ni umuntu w'umupapa nubaha cyane afise abana bakuze ariko hari akantu ko kuri stade yigeze kutubwira ati kaje kantu nako gute akahe ngo kumzo bajya bwa mutsima
intama. Oya isengesho isengesho ndagibuka nakoze nuko iyo umuntu agiye mu rugamba mu bisanzwe akagenda asenze ndagomye kuvuga yuko abantu batojana ubwoba mugase nigeze mvuga yuko kubajya bwa mutsima ari uko bazozana intsinzi y'ibitsindo byinshi cyangwa bizoba byoroshe kuko twe twahamagariwe kuremesha abantu iyo umuntu aciye mu bintu bikomeye abakeneye ijambo ry'indemesho abakeneye yuko Imana imenya ko iri kumwe nawe kugira ngo niyaca muri wa muriro kuko ijambo ry'Imana nicyo rivuga uzoca mu muriro ariko ntugire ubwoba ntuzosha nzoba ndi kumwe nawe uzoca mu mazi niyaba menshi ntugire arakurengeye nzoba ndi kumwe nawe ntazogutwara muri ico gihe rero nibaza yuko birashobora gushika jewe nimba nabivuze ariko sinigaze mbango niko Imana ivuze Imana yambwiye yuko muzobigera gutya bizogenda si apotre Mbayaga ngo ni Imana ivuze oya nije navyivugiye ariko urya rero baravuga ati niko Imana yambwiye si modeste niko Imana yavuze ariko jewe birashobora gushika nkavuga ikintu kuko nta muntu atihenda n'ibisanzwe cyangwa ukavuga ikintu ugasanga ntikibaye nkuko wabivuze wabyifuje mugabo itandukaniraho riri Imana yambwiye ngo umunsi munaka nta muntu azopfa si jewe ni Imana akaca avuga ati ngo ku isi ngo abakozi b'Imana baratandukanye n'ingabire bahawe ati Mbayaga nta by'ubuvugishwa azi ntarabimenya neza kuri icyo kintu sinzi birashoboka ngo atahubwo yarakenewe kunyigisha ko aza agakura k'ubumenyi nawe ukamukura k'ubumenyi ariko nta kintu na kimwe cy'ubumenyi kihari mu by'ijambo ry'Imana gisoma Bibiliya ubuvugishwa bwose bwoza ubwenge bwose bwoza ibyo bavuga byose umuntu atazi bitari conforme à la parole bidahuye na Bibiliya icyo ndacita ikinyoma nta yindi nyigisho nkeneye jewe nukumbwira ati Bibiliya ikiracemera kimeze uku nuku aho ni sawa Mike ikeka jambo bwira cyane abakozi Imana bagenzi bawe kuko biri ku murindi muremure cyane hasigaye hazi ibyo tutabona kera biboneka ko turi mu mpera y'imperuka yanyu ntitukimenya ubuvugisha ukuri ntitukimenya utavugisha ukuri ivyo bintu byose usanga bicanze mu bisanzwe ukuri kurahari nimwe mutagomba kumenya ukuri kuri mu ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ati no mu minsi ya nyuma hazokwaduka benshi bita abavugishwa n'Imana bita abakozi b'Imana ati mbere bazokora n'ibitangaza byinshi cyane ku buryo abantu bazazanirwa umugabo bafise mission yo kugira ngo bazimize benshi ariko Yesu aravuga ati kugira mumenye umuntu ko ari umukozi w'Imana muzomurabira ku ngeso ziwe muzobira ku vyamwa vyiwe niho muzomubonera muri ico gihe rero kwitwa ngo mvuge ngo ndi umukozi w'Imana biroroshe mugabo aho bigaragarira ni mu ngeso zanje ni mu vyamwa by'ingeso zanje ico nibaza yuko abantu bakwiye kuraba bakamenya ico ijambo ry'Imana ryavuze ni cirora abantu barabiramwe niho basuzumira ubuvugishwa wanashaka nimba umuntu avuze ko ari umukozi w'Imana mwahubira yuko kugira gusengera ubanza kumuha amafaranga uko yoyita kose uyoboye funga ibirato neza wiruke ubuye n'umubandi sivyo nimba uvuga ati jewe urabona Imana imbwiye ngo ibi nibi niba ugasanga ivyo bintu sivyo kuko hari abantu baje muri ibyo ugasanga harimo n'ibyo busambanyi ivyo birabaho turamaze kubimenya cyabise ntaheze tari nkeya nimba uwo muntu yo kubura ko umukozi w'Imana akongera akaza kugusambanya ukwiye kuvuga uti kamene mpuye n'akaga uyu muntu wita umukozi w'Imana sivyo suzuma ingeso zabo niho mushira rero ku rutaro mukabona neza muti mu by'ukuri umukozi w'Imana inaka nanaka mugabo birashobora no gushika n'umukozi w'Imana rimwe akavange bazanga yagize akagorana mugabo ni byiza yuko iyo yavangiwe abimenya akavuga ati burya rero nataye inzira gatoya agasaba imbabazi akavuga ati reka ngaruke mu murongo mwiza n'ahandi hoho hariho ibintu abantu batazoja barihanganira kuko abantu benshi bacanye ku maso ni byiza yuko umuntu wese yubara akamenya ko ibyo uri kuravuga ibyo uri kurakora nubwo uvuga ngo ni Imana bikubwiye abantu buye bacanye ku maso baraza kwitegereza bakabona bati hano harimo akabazo